mu kirundi bavuga ngo ikitaguhitanye kiraguhitaniza. Call me Sten presenter or kitaka unite presenter Sten all the way from Sten TV worldwide. Kora subscribe kuri n'urubuga rwacu na cyane cyane mu kubandanya wironkera amakuru agiye atandukanye mu gisata c'imyidagaduro. Ni tariki 16 z'ukwezi kwa kane aho umuririmbyi OLEGUE yashobora gufatwa akajyanwa mu ibohero rikuru rya Mpimba. Amezi 6 rero yararumanye uwo muririmbyi OLEGUE atidegemza abarizwa mu ibohero rikuru rya Mpimba, aho yashoboye kurekugwa ku munsi w'ejo haheze igenekerezo rya 14 ukwezi kwa 10 umwaka wa 2022 azira ikosa ryo gukora publicity y'igiteramo yari yateguye agakoresha abakobwa bambaye impuzu z'ikimasere. Iryo niryo kosa benshi twamenye uwo muririmbyi OLEGUE yashoboye kuzira agatuma afungwa igifungo c'amezi ashika kuri 6. Twashoboye kubategurira muri ayo mezi 6 rero ibintu bitatu yoba yarashoboye guhomba nyamukuru zashoboye kubonwa n'abantu benshi. Wewe ushobora kubona nanje nkashobora kubona tutazi ivyo nyene yibonera ubwiwe, n'ibintu bitatu vy'inyungu no shobora kuvuga wewe ushobora kubona nanje nkashobora kubona. Gumana nanje rero nshobore kukugezaho ivyo bintu bitatu n'ukuntu ushobora kuvyirinda mu ruhombo canke mu nyungu yoshoboye kugira muri ayo mezi 6. Kora subscribe utarayikora nkuko namwe ndabigusaba kuva kare, hama nshobore kukugezaho ivyo bintu uko ari bitandatu. Uruhombo rwa mbere novuga uwo muririmbyi OLEGUE yashoboye kugira mu gifungo cyano mezi 6 yashoboye kugira ari mu ibohero rikuru rya Mpimba. Ni ikintu cyaranze uno mwaka cyane hano mu gihugu cyo Burundi, aho no mwaka waranzemo amasho agiye atandukanye. Abaririmbyi nka bose bakaba barashoboye kuronka ibiraka bigiye bitandukanye mu masho menshi agiye akomakomeye yakozwe n'abaririmbyi bagiye bakomakomeye kuva hano mu gihugu cyo Burundi n'abandi kuva mu bihugu bigiye bitandukanye bibanyi byo hanze y'igihugu, na cyane cyane ibihugu duhanye imbibe. Ndavuga nka show yakozwe n'umuririmbyi Harmonize, yashoboye kugaragaramwo abaririmbyi benshi na cyane cyane bari ku mahiti, aho hashoboye kugaragaramwo bado na bakiriku n'abandi baririmbyi benshi ba Roriro kuva hano mu gihugu cy'u Burundi. Ukabona neza yuko OLEGUE yarafise chance yo gushobora guparticipa muri ico giteramo ca Kunde Boy, kandi akahakura n'agasabuni ko kwisiga mu gihe yoba ari karoga utuvuta akaturonka agashobora no gufungura bimeze neza. Ikindi giteramo novuga OLEGUE yarafise ko chance yo guparticipa ni giteramo ca Diaspora Homecoming, aho biboneka neza yuko umuririmbyi OLEGUE bivanye n'igikundiro yari asanzwe afise n'igikundiro asanzwe afise kayashobora guparticipa 100%. aho bona abaririmbyi bagerageje guparticipa mu giteramo ari abaririmbyi novuga neza yuko bakunze cyane hano mu gihugu cy'u Burundi, kuko ugerageje kuraba ni giteramo cyabonetsemwo Sarbi, kikabonekamwo Big Farious, kikabonekamwo ba Kidumu, kikabonekamwo ba Kiriku, kikabonekamwo ba Double J, ba Mukombozi n'abandi baririmbyi benshi bagiye batandukanye bagezweho muri no misi. Ukabona neza yuko Double J OLEGUE bivanye n'ukuntu yitabwaho n'abantu kijya giteramo amahera nawe nyene yari gushobora kuyaronka vyoroshe. Ni ibiteramo byinshi byagiye bikorwa hano mu gisagara ca Bujumbura cyane cyane hano mu gihugu cy'u Burundi, aho biboneka neza yuko umuririmbyi OLEGUE yashobora guparticipa 100% igiteramo ca Bruce Melody. Naho nyene urabona neza yuko uyu muririmbyi OLEGUE yarafise chance yo gushobora kugiparticipamwo bivanye n'igikundiro asanzwe akundwa n'abanyarwanda. Ico novuga kari uruhombo rwa mbere uwo muririmbyi OLEGUE yashoboye kugira mu misi yaramaze ari mu ibohero rikuru rya Mpimba. Uruhombo rwa kabiri noshobora kuvuga uwo muririmbyi OLEGUE yashoboye kugira n'ubushimwe bwashoboye gutangwa na Platform Show Award
aho ubona muri kategori zari zashoboye gutegurwa ngo umuririmbyi OLEGUE ata kategori nimwe yashoboye kujamwo bivanye n'ibihe bibi yarasanzwe arimwo. Mugabo bivanye nuko yarasanzwe akora umuziki wiwe, bikaboneka neza yuko umuririmbyi OLEGUE atari kubura na kategori nimwe ashobora kwifatira, na cyane cyane yaho mu mahiti menshi yari karakora atari kubura na kategori yari gushobora gushigwamwo abarundi tukamutora agashobora kwironkera agashimwe na kamwe, akakamanika mu nzu nawe akifotozanya nako, umunezero ukamuza ko muri platform show award. Cyo ndomuga kari igihombo cya kabiri umuririmbyi OLEGUE yashoboye kugira mu mezi atandatu yashoboye kumara ari mu ibohero rikuru rya Mpimba. Ikindi kintu noshobora kuvuga ca nyuma, uwo muririmbyi OLEGUE yashoboye gutakaza nk'uruhombo, yatakaje icyizere na cyane cyane ku bakunzi biwe, cyane cyane ku basanzwe bamufashe mu mugongo, aho yashoboye kubona nk'umutandero, yashoboye kuboneka nk'umuntu adashobora kuba yumvira abasanzwe bamuri hafi, abasanzwe bamuri hagufi bamufasha ibikorwa vyiwe mu bintu bigiye bitandukanye, akaboneka nk'umutandero. Ico kintu rero novuga ko kiri mu bintu uwo muririmbyi OLEGUE yashoboye gutakaza nk'uruhombo muri kariyeri yiwe y'umuziki. Ico cyari ikintu cya gatatu mu vyone n'abateguriye uruhombo OLEGUE yashoboye kugira mu mezi atandatu yashoboye kumara ari mu Mpimba. Rindira nawe ukurikirane inyungu nazo yashoboye kuhagirira muri ayo mezi atandatu nyene yashoboye kumara mu Mpimba. Inyungu ya mbere uwo muririmbyi OLEGUE yashoboye kuronka mu mezi atandatu yashoboye kumara ari mu gasho, novuga neza ko yashoboye kuhungukira abagenzi bashasha, na cyane cyane abo yasanze mu Mpimba, abo bamaranye amezi atandatu. Hari abo yashoboye kugira abagenzi bagenda bahanurana mu bintu bigiye bitandukanye. Iyo niyo nyungu ya mbere nishobora kuvuga umuririmbyi OLEGUE yashoboye kuronka mu mezi atandatu yashoboye kumara ari mu ibohero rikuru rya Mpimba. Iyindi nyungu ya kabiri nashobora kubamenyesha uwo muririmbyi OLEGUE yashoboye kuharonkera nuko yize gutandukanya umwasi n'umukunzi, akamenya uwumukunda vy'ukuri, akamenya umwansi mu bahora bihisha mu bakunzi biwe, aho yashoboye kubatandukaniriza muri ayo mezi atandatu yashoboye kumara mu Mpimba. Cyane cyane yaho bavuga ngo umukunzi w'ukuri umubonera mu magorwa. Ico ni kindi kintu nashobora kuvuga umuririmbyi OLEGUE yashoboye kungukira mu mezi atandatu yashoboye kumara ari mu Mpimba. Ikindi kintu cya gatatu nashobora kubamenyesha ari nacyo cya nyuma uwo muririmbyi OLEGUE yashoboye kuhagirira nk'inyungu, nuko yashoboye kumenya gutandukanya icyiza n'ikibi, aho yashoboye kumenya ati nikihe kintu nkwiye gukora byaba ku izina ry'ubustare canke nikihe kintu ntakwiye gukora, haba mu bustare haba muri kavukire. Ibintu nkwiye gukora nibihe, ibintu nakwiye gukora nibihe. Ikindi kintu nokongera ko nuko uwo muririmbyi OLEGUE yashoboye kuhungukira ubuvyibuhe, akahungukira ugutagata mu mezi atandatu yaramaze ari mu ibohero, aho uri kugerageje kuraba ano mafoto ariko aracana cyane ko ngaha atandukanye n'ayaheze aya kera. Ubona neza yuko umuririmbyi OLEGUE yavuye mu Mpimba amatama yavyimbye. Turabakunda cyane mwe mwese mwagumanye natwe, mwe mwese mwabanye natwe kuva ku ntango ya kino kiganiro kugeza aho tugiherahereje. Kora subscribe, mukore partage, mukubanya mudushigikira muri gwa rukundo nyene, muri bwa bumwe. Turabakunda cyane, loves you so much guys. Ciao ciao till the next time.